Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Nabahaye mwiriwe abandi ndabahaye muramutse bivanye naho muherereye, riniteka n'umunezo ntangire byusura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu himwe rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Akaba rero hari amakuru ari buze kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyaherenga mu gihugu cyacu Burundi. Kuri ubu ngubu Uburundi bwagarutse mu kirere c'isi, Burundi Airline yatanguye. Turaza kubigerwa ko ku buryo bw'idonido turabire hamwe kubijanye n'igaruka rya Burundi Airline mu kirere c'isi. Naho butanyereraho umwaka w'ishuri watanguye ku mashuri amwe namwe, ariko ngo hakenye abigisha ndetse n'ibikoresho vyankenerwa navyo ku buryo bw'idonido ni mukanya. Ibujumbura kandi baratewe umutima uhagaze ngo na transformateur ishobora guteza amasanganya mu bice bitandukanye. Naho Rumongeho barasaba ko umuti witwa Bactrim w'abana boswa n'abavyeyi bagendana umugera wa sida ngo wosubira kuboneka. Bagasaba rero igisata kijezwe amagara y'abantu kubatunganiriza. Bujumbura kandi abaremyi b'icayi barasaba leta kuduza amafaranga y'ikiro c'amababi y'icayi. Mukanya kuri yo bw'idonido turagaruka tuyabashikirize. Ndabibutse mu fyonde suivure partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, ndetse muzanye mubona na notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gutereka kuri nombonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Dutangurire amakuru yacu mu bijanye n'ingendo. Uburundi na cyane mu kwiyunguruza. Kuri ubu ngubu Uburundi bwagarutse mu kirere c'isi, ibizwi nka Burundi Airline ikaba yatanguye. Nyuma y'imyaka irenga 10 ijira hamwe ya Burundi rihagaritswe, Uburundi husubiye kwerekana ijwi ryaco mu bijanye no kwiyunguruza n'indege. Inkuru ziriko ziraca hirya no hino zemeza ko Burundi Airline yatanguye gukora mu bufatanye bwa hafi na Sobujeya, Société Burundaise de Gestion des entrepôts et des assistances en escale. Kuva kera kuba ni sosiyete y'indege y'igihugu cari ikimenyetso c'ubutware n'ubwigenga no kwigenga bw'igihugu. Abanyamategeko mpuzamakungu bavuga ko gusubira gutangura kw'isosiyete y'igihugu ari intambwe igaragaza ubushobozi bwo kwikorera ndetse no kutaguma mu ntumbero yo gusaba abandi. Ukongera icubahiro c'igihugu mu karere ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Gufasha ubudandaji n'iterambere, uko ishirahamwe ry'indege rifasha cane gukura abashoramari ndetse n'abakora ingendo. Ubushakashatsi ku bindi bihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Ethiopia Airline yabaye isoko ry'ubutunzi bw'igihugu, ikinjiriza igihugu amamiliyoni buri mwaka. Rwandair nayo yatumye u Rwanda ruboneka cane ku rwego rw'isi mu gihe kandi atari igihugu kinini. Kenya Airways yatumye kandi Nairobi iba ihuriro ry'ubudandaji mpuzamakungu. Abasasanguzi bavuga ko Burundi Airline nayo ishobora ngo gufasha igihugu kugira ngo gizabashe gushika kuri ya mbona kazoza cyangwa se gukurikiza umupango w'iterambere Vision Burundi 2060 nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Kwagura ubudandaji ku mipaka ibizwi nka Export ndetse na Export, gufasha mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu vuba kandi mu mutekano. Inzitizi zishobora kuboneka
naho biruko hari ibibazo bikenewe kwitonderwa: kuboneka kw'amafaranga yo gufata neza izo ndege, kubungabunga neza ibikoresho n'indege kuko ngo bigoye kandi bisaba ubuhinga, kugira abakozi b'abahinga bamenyereye, ariko kandi gufatanya na Sobujeya bishobora ngo kuba umuti w'ibibazo byinshi kuko ngo isanzwe ifise uburambe mu bijanye n'ibikorwa byo ku kibuga c'indege. Ico bivuze nuko ku Burundi Airline ni ikimenyetso gikomeye kivuga ko Uburundi buri mu nzira yo kwibubaka bushasha. Afurika si umugenzi gusa ahubwo ni umuyobozi w'inzira nyazo. Iyi ntambwe ishobora kandi gutuma Bujumbura iba habu y'akarere mu kunguruza abantu ndetse n'ibintu. Naho Butanyerera aho umwaka w'ishuri watanguye, ku mashuri amwe n'amwe hakenewe abigishwa ndetse n'ibikoresho vyankenerwa, nk'uko ku ishuri rikuru rya Kayanza ahitezwe abanyeshuri baba 800 haravugwa ubukene bw'imatera ndetse ngo kuko izihari zarashaje cyane nk'uko bimenyeshwa n'ubuyobozi bw'iryo shure. Ku yandi mashure kandi atandukanye muri Butanyerera havugwa ubukene bw'abigisha kuko habavu y'abari basanzwe bakenewe uyu mwaka ngo hiyongere ko abagera kuri 343 bagiye mu yandi mabanga nk'uko abajejwe indero mu burere butandukanye babishikirije mu nama ya buramatari w'intara ya Butanyerera yagiranye n'abajejwe umutekano, intwaro n'ubuzi burangurirwa muri iyo ntara. Kuri ivyo byose kandi hakongera ko ubukene bw'ibitabu n'ibindi bikoresho mfashanyigisho, abarezi bakaba bizeye ko ubushikiranganji bw'indero buzobarosa ivyo bikoresho vuba. Naho Bujumbura ho abaratewe umutima uhagaze na transformateur ishobora ngo guteza amasanganya. Bamwe mu banyagihugu begereye ahateretswe icuma gifasha mu itangwa ry'umuyagankuba transformateur kw'ibarabara ry'umunani mu kigwati ca Kanyosha muri komine Mugera basigura ko itsinga ziriko ziguma zisha, bagatangazwa nuko ngo nizisubirijwe ngo nazo nyene zica zisha hadakeye na kabiri. Abo banyagihugu rero bakaba bafise amakenga ko bishobora gutuma haba ngo amasanganya, bakanahohombera ababo n'ivyabo. Narijya kandi ngo ico cuma giteretse mu mihana y'abantu, bakavuga kandi ko batabona aho ngo baja mu kwirinda impanuka zishobora kwaduka ziturutse kuri ico cuma. Basaba ko ico cuma cyo kwimurwa n'ubwoko bw'itsinga bukoreshwa bugahindurwa canke ngo kikimurirwa ahandi mu ntumbero yo gukingira impanuka zishobora kwaduka. Abanyagihugu kandi bakamenyesha ko ico kibazo kuva cibonekeje haheze indwi irenga. Naho Rumongeho barasaba ko umuti witwa Bactrim w'abana boswa n'abavyeyi bagendana umugera wa sida ngo wosubira kuboneka. Bamwe mu bakenyezi bonsa bagendana n'umugera wa sida bo muri komine Rumonge mu ntara ya Butanyerera bavuga ko ngo bahura n'intambamyi zitari nke, harimo ndetse kuba batakiroswa ubuyi ndetse n'amata bahora ngo baroswa nk'imfashanyo n'ishirahamwe Abubefu, kandi ngo vyahora bibasahiriza. Hakiyongera ko ndetse ngo nibura ry'imiti yitwa Bactrim ngo uhabwa abana bavutse ngo ku bavyeyi bagendana umugera wa sida kuva bakivuka, ariko ubu utakiboneka. Abakenyezi bagendana uwo mugera wa sida bafise n'abana bonsa bavuga ko bahura n'intambamyi zo kuronka ibyankenerwa mu ngo zabo, mu gihe umwe mu bubakanye aba akomeye ubundi arwaye, ugasanga ngo bariko baratana ko ishavu, bagasaba amashirahamwe abishoboye ngo kuza arabaronsa ibyankenerwa bibasahiriza cane cane amata n'ubuyi vy'abana
bahora baronka kuko ngo vyabafasha. Ngenda kuri yo Orepa aserukira urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP plus muri komine Rumonge haremeza ubwo bukene bw'umuti wa Bactrim ku bana, agasaba ko wosubira kuboneka nayo kubijanye nuko ngo batagihabwa ubuyi n'amata. Avuga ko muri kino gihe ngo hafashwa abantu bake kuko amafaranga atagica muri RBP plus akaba aca muri ANSS. Uwasanzwe arongoye urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP plus avuga ko hari inyigisho ngo batanga hagati y'abubakanye ndetse na cane cane iyo ngo hari umwe agendana uwo mugera wa sida uwundi atawugendana, bakamuha n'umuti utuma atandura. Naho Bujumbura ho abarimyi b'icayi barasaba leta kuduza amafaranga y'ikiro c'amababi y'icayi. Bamwe mu barimyi b'icayi bo muri komine Rwibaga intara ya Bujumbura baridoga ko amafaranga 500 baronka ku kiro c'amababi y'ico giterwa ngo njabuka amazi ari make ugereranije n'inguvu zikoreshwa mu kurima ico giterwa. Abo barimyi kandi basigura ko hari ngo n'abariko baraheba kurima ico cayi kubera gucika intege. Bagasaba rero ko ico giciro co gusubira kuduzwa n'imiburiburi ikiro gigashigirwa ku mafaranga 1000 y'amarundi. Inama shingiranganje yo kuwa 7 Rusama 2025 yarafashe ingingo yuko igiciro c'amababi y'icayi ari amafaranga 500 kivuye ku mafaranga 350 nkuko vyagaragaye mu cegeranyo c'inama shikiranganje. Reka dusimbire mu yandi makuru kubiriko biravugwa ijya nino nayo tubandanye kuyabashikiriza ku buryo bw'idonido. Gusa ico ndabibutsa mwibuke gufenda suivre na partage ndetse na s'abonner kagira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Tuba tumaze gushira amakuru kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, ishene iba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero tunyarukire mu yindi mihingo itandukanye turabire hamwe kubiriko birahavugwa na cane cane turabire hamwe kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'indero, mu bisata biba bitandukanye nyene nk'indero ndetse n'andi makuru atandukanye. N'amakuru rero tugiye guhera kubiriko biravugwa na cane cane mu bakenyezi cyangwa se mu bavyeyi bidoga bavuga ko ibiciro vyaduze bigatuma rero ngo batakibasha gusoma ivyankenerwa na cane cane muri ico gihe c'itangura ry'amashuri. Itangura ry'umwaka w'ishuri abavyeyi baranizwe n'ibiciro vyaduzwe nkuko babishikiriza nyene bakavuga ko ibintu ngo bitifashe neza. Reka tunyarukire rero kubiriko biravugwa muri Bubanza ndetse na Cibitoke. Itangura ry'umwaka w'ishure abavyeyi b'Ibubanza ndetse na Cibitoke bihebuye kubera iduga ry'ibikoresho. Kuwa 13 Nyakanga uyu mwaka mu gihe umwaka w'ishure watangujwe kuri uyu wa 15 Nyakanga uyu mwaka, imiryango myinshi yo mu burere bwa Bubanza ndetse na Cibitoke mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi iri mu mwiheburo. Ubukene gucererwa guhembwa agafaranga ku mwimbu w'ikawa n'impampa ngo bashoye n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro rituma abantu baja mu yabiri. Mu gihe kandi abanyeshuri barindiranye igishika itangura ry'ivyigwa, utembereye ku isoko y'ibikoresho usanga ari ibindi bintu. Ibibanza bidandarizwa ko amakaye ndetse n'imyambaro y'ishuri hamwe ndetse n'amasakoshi nta bantu bakiboneka ko. Abadandaza bemeza ko bamaze ukwezi ngo kurenga banze ibikoresho byabo ariko ko ngo batabakiriya bakironka. Babajijwe abavyeyi benshi basigura ko ngo batagira uburyo. Ibiciro ngo byaraduze cyane, ubukene burakora cyane ku miryango nk'uko umwe muri abo agaragaza umubabaro. Inyeshenza muri komine Mugina, umuvyeyi yamenyesheje ko yari yizeye gukura amahera mu gahawa
yadandaje kugira ngo agurire ibikoresho abana biwe, ariko ngo haraheze amezi 2 barindiriye kurihwa, akavuga ko adashobora kugura ibikoresho canke kurihira indero abana biwe ngo biga mu mashuri yisumbuye. Uwundi muvyeyi wo mu kiyaya ca Rusizi arima ipampa arerekana umwiheburo wiwe. Kogeriko ngo ntiraza gutora ipampa, umwimbu wanje uriko urabura kandi nta handi nkura uburyo, abana banje bazosubira kw'ishure gute? Niko agana avuga ababaye. Kuri ico kibazo kandi abenshi basaba leta gutabara. Kubw'umwe mu bashakashatsi mu ndero, leta ngo yategerezwa gukorana n'abadandaza mu ntumbero yo gushinga ibiciro ntarengwa ku bikoresho by'ishure, abaduza ivyo biciro ngo nabo bagahanwa hisunzwe amategeko. Bahamagarira kandi amashirahamwe agura ikawa ndetse n'ipampa kunyarutsa kuriha abarimyi kugira ngo bikenure mu iyo miryango yabo. Abajejwe intwaro muri ivyo bice ntibaha agaciro kanini ivyo biciro. Ku ruhande rwabo, bamwe mu bajejwe intwaro babona ko abavyeyi ngo barindira umwanya wa nyuma kugira ngo bagure ibikoresho by'abana, kandi bazi ko ngo abana bagira rimwe kw'ishure umwaka w'ishure utanguye. Ariko ku rubuga amakenga ni yose, hamwe ndetse atagikozwe abana benshi bakahakwa kuzoguma muhira umwaka kubera kubura ibikoresho by'ishuri ndetse n'ubundi buryo bwose bushobora gukenerwa. Bikaba rero bivugwa na bamwe mu banyagihugu twaganiriye muri ivyo bice. Reka rero mbashimiye mwese muri kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari turashikiriza kuri iyi saha. Reka tube dusozera ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kuba yiswe kuri no muresha kuri muko na channel Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro byo bigezo kandi muri rw'Ikirundi.